Bakunzi b'ibiganiro vyacu turabaramukije. Umukuru w'igihugu cacu nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye arashigikira bimwe biboneka imigenderanire y'igihugu ciwe n'ayandi mahanga. Mbere nk'uko mubizi, Uburundi bukaba bumaze kwinjira mu miryango itandukanye kandi ibikorwa bikaba biboneka. Usanzwe buri mu muryango wa Afrika y'ubuseruko EAC, buri muri komeza, buri no muri CEEAC, umuryango wa Afrika yo hagati. Kandi aho hose Uburundi buharonkera ibitari bike. Uyu munsi tubayagira ku nama yakoranije abakuru b'ibihugu vya CEEAC yabereye mu gihugu ca Guinée Equatoriale ahitwa Marabo. Sangwa ikaze. Ku kibuga mpuzamakungu ca Marabo ni mu gihugu ca Guinée Equatoriale, indege ireruye nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yageze mu gatondo ka kare k'igenekerezo rya 5 Nyakanga, yakiranye ugweze n'umushikiranganje wa mbere wa Guinée Equatoriale Manuel Osanchushua. Mu bari bitavye harimwo abakuru b'ibihugu nka Faustin Archange Touadera wa Centrafrique, Antoine Felix Tshisekedi Chilombo wa Republika Iharanira Demokrasi ya Congo, Brice Clotaire Oligingema wa Gabon, abashikiranganje hamwe rero n'uwaserukiye umunyamabanga mukuru wa ONU. Abandi bakaba barungitse intumwa zabo hamwe rero na nyene cyubahiro Theodoro Obiang Ngema Mbasogo wa Guinée Equatoriale ari nawe arongoye uwo muryango muri kino gihe. Bari baramutse bigira hamwe ibijanye n'ugwego nshingwabikorwa bw'uwo muryango. Gilberto da Piedade Verissimo nk'umukuru w'umugwi wa CEEAC yabanje gufata kanya aratanga muri make icegeranyo c'ivyaranguwe mu kiringo ciwe. Arashima no kugene yashigikiwe ku rwego rwo hejuru. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Guinée Equatoriale we yashimye ukuna abakenyezi bashigikiwe, akifuza yuko vyorushiriza. Umukuru w'igihugu ca Guinée Equatoriale yarashimye ivyaranguwe, arasaba ariko ko amareta yo kongereza ingufu mu guhangana n'ibibazo by'umutekano mu karere, ubutunzi n'ingaruka zifatiye kuhindagurika ry'ibihe. Eka n'uwari yaserukiye umunyamabanga mukuru wa ONU yarashimye ibikorwa vy'uwo muryango, acamenyesha yuko ataco ishiramwe ONU ritazokora
kugira ngo rishigikire uwo muryango CAC mu ntumbero wihaye. Abo bakuru b'ibihugu baciye baja mu mwiherero bararabiye hamwe ivyavuye mu cegeranyo c'inama nshikiranganje y'uwo muryango imbere yo kuvyemeza babanje kubitosora. Baciye bemeza umukandida yashikirijwe na nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe akabari ambassadeur Dr Ezekiel Nibigira nk'umukuru w'umugwi wa CAC agiye gukurikirana ibikorwa bitandukanye by'uwo muryango mu kiringo c'imyaka 5. Yarayasubiriye rero umunyangora azwi ku izina rya Gilberto da Piedade Verissimo yararangije ikiringo ciwe. Ibindi tubibwirwe n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Sebastien Ntawongendera. Iyo nama y'abakuru b'ibihugu yaciye igena umushinga ntahe Ezekiel Nibigira akaba ari umuntu afise ubunararibonye mu vy'imigenderanire, akaba ari umuntu azi cyane ivyo imigenderanire n'ibihugu vyo muri Afrika muri rusangi, ariko na cyane n'ivyo muri iryo shira hamwe nyene ry'ubutunzi rihurikiwemwo n'ibihugu vyo muri Afrika yo hagati. Mu bijanye n'ugo rugendo nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarashoboye kuganira nabo basangiye amabanga n'amabango mu vyo kuyobora ibihugu, hanyuma baravugana cyane n'umushinga ntahe nyene icubahiro Antoine Felix Tshisekedi Chilombo asanzwe arongoye igihugu kibanyi ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bavugana ibijanye n'imigenderanire y'ivyo bihugu uko ari bibiri, ariko kandi n'ibijanye no gutorera umuti ingorane ziri muri kano karere bidaciye mu nkota n'imiriro. Twovuga yuko urugendo cyane rwaje nko gusubira gushimangira, gusubira kwerekana icizere amakungu afitiye abarundi na cyane umukuru w'igihugu cyacu ciza c'u Burundi. Akaba nko musanzwe mubizi ari n'icegera ca mbere c'inama y'ubumwe bwa Afrika, akaba kandi ari n'umukuru w'ishira hamwe ry'ubudandaji Komesa, akongera akaba n'intumwa idasanzwe y'ubumwe bwa Afrika hariya muri Sahel. Akaba kandi yiswe umuhizi w'abahizi mu bijanye n'ugwaruka hano muri Afrika mu kurondera amahoro ariko n'iterambere ry'ugwaruka. Nkuko mubizi kandi arazwi nk'umuntu w'umuhizi w'abahizi mu kugwanya ubukene biciye mu guteza imbere stata nkoramutima bisanzwe bifasha mu kugwanya inzara na cyane uburimyi n'ubworozi. Umukuru w'igihugu yahavuye aganuka bukeye aho yaherekejwe n'umushikiranganje wa mbere wa Guinée Equatoriale ari nawe yari yamwakiriye. Nino ngaho dusozere kino kiganiro cy'uno munsi, mugira amahoro ahiwanyu.